neza duhereye kuri mwebwe bungere ba Ecclesia cyane cyane wewe nyeniteka waje userukira papa muri ibi birori na mwebwe bungere ba Ecclesia y'u Burundi ba sacerdoti mwese Abihebeyimana muri ngaha ndongozi z'igihugu mu bisata bitandukanye bene igihugu mwese muri ngaha banje kwaramutsa amahoro y'Imana. Tugire Kristo Imana se mukama wacu Yesu Kristo ni heza gikwe. Ni heza gikwe koko kuko yashoboye kurinda Burundi ikarinda abarundi none no munsi tukadushitse kuri uwo munsi mukuru imitima y'abarundi iri mu kibanza. Turanezerejwe no kuza kwifatanya namwe kuri uyu munsi mukuru udasanzwe wa Yubile y'iyi Seminari Nkuru ya Burasira. No mu buzima bw'umuntu aratangura imyaka ya mbere yo kuregwa akagira imyaka yo gukora ibimuteza imbere mu buzima bwiwe, ariko yamaze kurenza gushika ku myaka 50 aratangura kwirimbura ngo arabe ivyamwa yamye, araraba umwimbu kuko abahageze gutangura kurya umwimbu. Iyo asanze imyaka 50 yaheze atacararonka akeshi aja mu mwiheburo kuko akwije imyaka 60 hoho haco abagishobora gukora kindi gishasha. Nico gituma iyo kwije imyaka 75 urashimira Imana yakugejeje ukongera ugaca urimbura ingene ugiye kuba mu mwimbu wimbuye muri iyo myaka yose. Iyo usaza ataco wimbuye urihebura mbere utangura kubona ko ukwiye gushengera ibukama. Mu buzima ishirahamwe ntiripfa, abari muri iryo bararengana mugaryo rikagumaho kuko abandi baguma bavyuka. Uyu munsi rero Yubile y'iyi seminari ni igihe naco nyene cyo kwirimbura kugira ngo turabe ivyamwa Seminari Nkuru y'Iburasira yamye. Hari hirya y'ejo twari kumwe na nyakubahwa Musenyeri arongoye inama nkuru y'abepiskopi, ndamubaza akahise k'iyi seminari, arambwira ko yigeze kuba seminari ntoyi. Yatangaye seminari nkuru mugira garuka nace ndamubwira nti kijya n'igihe yazingamye ntimwari mukwiye kwiharura. Rero ndazi neza ko iyi Seminari Nkuru ya Burasira yaraciye mu bihe bigoye n'ibihe byoroshe. Uno munsi duhiriwe ko ikwije imyaka iri mu bihe by'umunezero. Twoca turema rero kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ko hariho igihe c'amagorwa n'igihe c'amahirwe, hariho igihe c'umunezero n'igihe c'amaganya, hari igihe cyo gutwenga n'igihe cyo kurira. None rero duhimbaza Imana yacu kuko uyu munsi ushitse turi mu gihe cy'umunezero, mu gihe tutari mu maganya. Ibihe iyi seminari yaciyemwo turazi yuko nayo nyene ivyashikiye igihugu vyayishikiye, ndetse hariho n'abayizemwo nabo vyahitanye cyane n'abayizemwo nabo babigizemo uruhara. Uno munsi n'igihe rero cyo gusabana ikigongo tugata turaba imbere kuko inyuma niho tuzingamika. Mwebwe Abihebeyimana hari igikorwa gikomeye mujejwe cyo kukabura wa muzirikanye wa mutima w'Imana uri muri twebwe, mutawukabuye ngo tumenye ico turi. Uwo mutima Imana yoca yigira kuko iyo umuntu agenzwa n'ibicumuro gusa, agenzwa no gukora inabi,
umutima w'Imana ntushobora kumugumamwo, urigira agasigara ikibiribiri gusa, ni babandi tuvuga ngo yapfuye agenda. None rero mwebwe mujejwe gukabura imitima yacu, mutwigishe twese tumenye icyo twaremewe, tumenye icyo Imana idushakako. Naco narabonye nta kindi nuko twoshishikara irema ryamaho nk'uko igitabo cya mwene Siraki kibivuga. Tudashoboye guhindura iyi si, tubandanye irema ryamaho, naho nyene nta Imana izo yaraturemeye. Mwene iki gihe nico umuntu ataraba ati mbega kuva ndemwa ni iki ndakora gituma gihindura iyi si, asoza atarakora agatavuga mpindure ejo. Nico gituma ngaha twazeye byinshi, twazeye ababitahuye neza bakamenya umutima runtu, umutima w'umuntu. None rero turifuza yuko nihaba hari aho twashaye muri kahise, ubu uwahaciye wese yoca yikebuka, uwo bucasohora nawe akabaje kutugirira akamaro mu gihugu. Turifuza yuko hari amaparuwasi hose twobona abantu bahari, ari abantu bari ku rutonde, ari abantu bari ku bikorwa, ari abantu bariko barahindura ubu Burundi. Uburundi bwaramaze kugira imbono kazoza igihugu, aho dushaka ko mu 2060 Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere, kandi ibyangombwa byose bikenewe Imana yarabiduhaye. Imana yarabiduhaye, hasigaye ko tubihingura, tubihindure bibe byiza. None rero aho bukera turakabakaba imyaka 100 iyi seminare ibayeho. Uko turi ngandi ifuza ko tuzoba tuhari twese mu myaka 25 iza sikure ni hirya yeje. Rero aho bukera ko twihaye ikiringo tuvuga ngo mu 2060, reka ahubwo tuve ngaha tuvuze tuti bijya dushaka mu 2060 tuze duhimbaze yubile y'imyaka 100, twese turi ngaha tugira umunsi mukuru, tuti twari twabivuze ko tuzoba turi mu gihugu giteye imbere. Ngaha turi tuze tubone hadasuku, tuze tubone hose hasa neza, ndetse ngaha nkengurukire abarezi bo ngaha kuko batanga akarorero keza.